Ikigo kijejwe korohereza abanyamitahe api mu ncamake y'igifaransa kirishimira ibikorwa kimaze kurangura. Aha rero ahanini bagashimikira ku mashirahamwe borohereje kugira ngo akore atangorane afise. Bikaba rero bimwe mu vyashikirijwe na Desire Musharitse asanzwe rero ari umuyobozi w'ikigo api. Aha rero hakaba hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gihe ariko ashikiriza imigambi ico kigo cyaranguye mu mezi aheze. Reka rero tumwumvirize kuko hari n'ibibazo bitari bike yishuye by'abamenyesha makuru. Desire Musharitse: muri aya mezi atatu turangije ukuvuga ndamukiza Rusama na Ruheshi, ikigo api canditse amashirahamwe angana amajana 941. Twihweje ibiharuro bitangwa n'igisata cyo kwandika ayo mashirahamwe muri Faransa guichet unique, biraboneka neza ko ayo mashirahamwe azotanga akazi ku bantu amajana 718. Mu nkundire tubamenyeshe ko ibiharuro vyerekeye akazi bitangwa n'uje kwandikisha ishirahamwe ryiwe biba ari umugambi wa nyene ishirahamwe, ariko ikigo api kiraja kubihinduza mu gihe kiriko kigenzura ingene ayo mashirahamwe arangura iyo migambi yayo. Kuvyerekeye kwandikisha amashirahamwe, nkundira ndamenyeshe ibintu bibiri bikurikira. Guhera mu kwezi kwa Kigarama 2019, ikigo api nico conyene gifise uburenganzira bwo gutanga inimero ndangamudandaza, ico bita registre de commerce. Ubu ikigo api gicandika amakoperative kuko harashizeho ikigo kijejwe by'amakoperative ico bita anako. Bashinga ntahe namwe bafasoni, mu ntumbero yo gushira mu ngiro ingingo zitegeko rigenga imitahe code des investissements, ikigo api kibicishije mu gisata cayo gifasha abanyamitahe carabandanije gukora amadosiye y'abasaba kuronka uturusho dutegekanywa n'iryo tegeko. Muri iyo ntumbero hatanzwe impusha 10 zitanga uburenganzira bwo kuronka uburusho aje bita certificat d'eligibilité. Aya mashirahamwe akaba ategekanya gukoresha umutahe ungana n'imiliyaridi 88 n'imiliyoni amajana 233 n'ayarenga mu mafaranga y'amarundi. Mwomenya ko ayo mashirahamwe ategekanya gutanga akazi ku bantu amajana 643. Mu ntumbero yo gukurikirana ingene ibikoresho byakuwe kwa makori biciye mu gutanga uruhusha twita certificat temporaire de conformité, igisata kijejwe gukurikirana amashirahamwe service suivi evaluation caragendeye kenshi amashirahamwe kugira cirabire ko ivyo basabiye uturusho bikenewe kandi byakoreshejwe ico byasabiwe mu kurangura imigambi yabo. Muri iyo ntumbero ico kigo catanze impusha 26 izo twita certificat de conformité temporaire. Ikigo api cariboneye ko ku mitahe ingana imiliyaridi 156 zirenga yari itegekanijwe, hamaze gukoresha imitahe ingana n'imiliyoni amajana 716 mu mafaranga y'amarundi. Ikindi kiboneka nuko hamaze gutangwa akazi ku bakozi amajana 718 ku bakozi 1243 bari bategekanije. Bashinga ntana ngo bafasoni bashitsi bahire. Mu ntumbero yo guteza imbere abanyamitahe, ikigo api cifatanije ni Banki Nkuru ya Republika carategekanije uruganda rw'inyigisho mu ntumbero yo kuganira no kumenyekanisha ibijanye n'isoko y'imitahe mu Burundi, arivyo twita muri rw'ifaransa marché des capitaux. Byabonetse ko urubuga rwo kuduza ubutunzi rutijukiwe na cyane mu mitahe yo gushira mu bikorwa bimara ikiringo kirekire, umwe twitwa les investissements à long terme.
leta y'u Burundi ibicishije mu banki nkuru ya Republika yerekanye ko ifise ishaka yo guhimiriza abanyamitahe guhurumbira Uburundi. Turazi kandi turemera ko kuzana amafaranga bituma haba ishingwa ry'imitahe. Nico gituma ikigo API categuye uruganda rwo kumvisha abavyifuza ko hagiye kuboneka abashoramari vyishimikije amategeko abigenga. Mu byo twashikirije twababwiye yuko twadetegekanije uruganda n'abanyamitahe aho twabasiguriye inyifato bogira muri ibi bihe by'ikikiza ca coronavirus. Twaboneyeho akanya ko kubereka ingene bokora kandi bakingiye abakozi babo. Twaraberetse kandi ingene yuko hariho ibyagiye birategekanywa na leta kugira ngo ivyo basanzwe bakura hanze kugira ngo baze guhingura ibintu ngaha mu Burundi bibandanya biza. Nashaka kubamesha yuko ata kuvyerekeye ibintu biva hanze bakoresha atacigeze gihagarara, ivyo bintu byagumye biza. Ikibazo gusa cabaye yuko ata abantu bari bakigenda ngo bishikire iyo baja kurangura. Twananabigishije n'ingene abantu bashobora kurangura batabanje gushika iyo bategereza kuja. Ivyo rero byatumye ayo mashirahamwe abandanya akora aronka ivyo akoresha mu gihugu. Twaranabigishije rero n'ingene botunganya gushasha ivyerekeye imitahe yabo kugira ngo bashire uburyo mu bintu vyotuma abakozi babo baba novuga nti baba protege bashobora gukingirwa. Hama ikindi nuko twabigishije ingene bakora bashobora gukoresha ubuhinga bwa none cyane cyane ku bakozi badategerezwa kwama bari mu biro misi yose, bashobora gukorera ku buhinga ngurukana bumenyi le travail en ligne, ukungene bashobora kuyikoresha kugira ngo babandanye barangura ibikorwa byabo atakibazo kihari. Rero ikindi novuga nuko leta ibandanya ihimiriza abanyamitahe yuko naho hari ikikiza coronavirus batohagarika gukora, kuko ubutunzi bw'igihugu twifuza yuko gutera imbere. Turagerageza rero kubahimiriza kugira ngo twongera tubafasha muri byo kuzana ibyo bakoresha ngahanye, kubafasha kungene baronka imitahe no kungene baronka cyane cyane bwa buryo bw'amafaranga yo hanze ava mu banki nkuru ya Republika, kugira ngo akazi k'inganda kabandanye, abantu babandanye baronka ibyo bateza kuronka bagura n'ibyo bashobora gushorera hanze. Umumenyeshamakuru mu isanganiro yambajije ivyerekeye uko amashirahamwe yagiye uko uravye uko mu mwaka uheze n'uyu munsi ko bimeze. Reka washaka ndabahe ibiharuro byo ku myaka itari mike murabe ingene vyagiye biragenda. Mpere wanashaka kure cyane mu mwaka w'2013 hashinzwe amashirahamwe 2030. 2014 hashinzwe amashirahamwe 2188. 2015 amashirahamwe 1529. 2016 2173. 2017 amashirahamwe 2289. 2018 ibihumbi 3430. 2019 ibihumbi 7543. Iki gice c'umwaka kuva mu kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi 2113. Uravye rero ko ibiharuro bigenda nuko amashirahamwe agenda arongerekana cyane ku bwinshi, ariko biraboneka neza yuko ku mashirahamwe asanzwe yandikirwa muri API
uyu mwaka uraboneka ko novuga ngo yaragabanutse gato ariko ntiyagabanutse kuko hari amashirahamwe yahora ashingirwa ngaha muri api ubu yagiye muri anacop. Mwobaza rero muri anacop nayo ibiharuro bageze ko nibaza ko ari ibiharuro binini ya cyane, nibaza yuko biheza bigaca byunganira ivy'iwacu ugasanga biguma biri hejuru. Nubabwira rero yuko by'ukuri biboneka neza ko mu kigo api tubona yuko abantu benshi cyane cyane abakiri bato bariko barashinga amashirahamwe yabo yo kwiteza imbere. Igikomeye nuko tubandanya tubafasha kuko gushinga ishirahamwe ni kimwe, nuko ribandanya rikora n'ikindi, nuko tubaguma hafi kugira ngo tubafashe kugira ayo mashirahamwe ntapfe akivuka mugabo bandanye akora ashoboye guteza imbere igihugu. Ikibazo ca gatatu ni cerekeye net press, ngo hariho amashirahamwe atandikirwa ngaha. Nakubwiye ubwoko bw'amashirahamwe atandikirwa ngaha anye dushigira amashirahamwe n'abantu bashaka kugurura amashirahamwe cyangwa bashaka kudandaza, abo bita les personnes physiques nabo nyene ni mu kigo api. Ariko hari ayandi mashirahamwe atandikirwa ngaha, nakubwiye ayo makoperative. Hariho n'ayandi mashirahamwe no kwita yandi atanyunga arondera sans but lucratif, nayo nyene arakora ugasanga hari utuntu akora kugira biteze imbere muga atari mu ntumbero yo kuronka inyungu, nayo nyene ntiyandikirwa ngaha. Hariho rero n'abandi bagikorera mu gifuri, abo twita le secteur informel. Ico tugira rero nk'igo rwapi na obere ni ugufasha kw'abo bantu bava muri urwo rudandazwa canke muri ayo mashirahamwe bakora no kwita ngo ntibarabishira mu mategeko kugira ngo babizane mu mategeko kugira bashobore kuronka uburusho leta ibaha, nuko ishobora kubafasha kugira ngo urwo rudandazwa rwabo canke ayo mashirahamwe yabo agende neza. Harundi abagize iby'ibifungurwa bisohoka bija hanze, nashaka ndamenyeshe yuko isoko rusangi rya Afrika y'ubuseruko byo kugara imbibe canke kubuza ibidandaza ko birengana ivyo bidashoboka. Burundi rero bwarashize umukono ku masezerano ajanye n'iyo isoko rusangi, ibintu rero birasohoka biciye mu mategeko. Ariko nkuko rero n'ivyo bindi bihugu bituzanira ivyo bindi bidandazwa, nuko cyane cyane nagira ndababwire nko mu biharuro dufise mu statistique dufise, usanga cyane cyane nk'ubunye nka rwa rudandazwa rwo mpuza mbibe, usanga nk'ubunye inka arizo nyinshi zinjira uravye uko urwo rudandazwa rumeze, ugasanga ibindi biza mu nyuma. Rero nashaka kumenyesha yuko urudandazwa rw'ifungurwa rubandanya mugabo nkuko musanzwe mubizi ni mu Gifaransa byita reciprocité, ni ko ari twese turahana ibidandazwa. Rero yuko hari igihugu usanga gitanga vyinshi gusumba ibindi bijanye n'ukungene urugero ubwo bintu rw'ivyo bintu babikora muri ico gihugu n'ukungene babishora. Birashobora gushika hakaba hari ingorane zituma igihugu gifata ingingo yo guhagarika ibidandazwa bisohoka, ariko ivyo navyo hari ikiringo bitarenza. Bisigure rero yuko ku Murundi muri we wese ashoboye gushira imitahe yiwe akagira umwimbo ukwiye muri bijya badondaguye, arashobora gushorera muri aka karere nta kibazo kihari. Nshimye kunganira kuko ikibazo yakibajije avuga ngo twavuze ibisohoka hanze, ntitwavuze ko ari ibisohoka hanze. Bijya bababwiye bijanye n'amakuru yerekeye urudandazwa rw'akarere, aribyo twita les opportunités de marché. Ni ukuvuga turaraba muri bibindi bihugu duhana imbibe ivyo ibi bihugu bisuma vy'importa bikuye mu bindi bihugu, tugaca turaba iwacu yuko ivyo bintu bakura ahandi na twebwe byari gushobora kuva iwacu. Rujya rutonde rero yadondaguye les savons,
amasabune, ibitungwa, amata, ibikozwe mu maplastique, intebe. Turiko turaraba ngaha muri iki gihugu iwacu turafise amashirahamwe kandi menshi muri afashwa na API asanzwe abikora. Tugasha turaba rero muri ibi bihugu duhana imbibe tugasanga ivyo bintu nyene bisanzwe dukora ibihugu turi kumwe mu isoko rusange rya EAC na Congo, tugaca dusanga bo babisuma mu bindi bihugu. Ayo makuru dushira ku mbuga ngurukana bumenyi nogira tumenyeshe abagwiza tuntu yuko hariho izo opportunité de marché, yuko ibihugu dusanzwe turi kumwe mu muryango aho Uburundi bworohewe kuko dufise amategeko agenga iyoroshwa ry'urudandaza muri ako karere k'isoko rimwe. Tuvuga duti hakoro Tanzania igenda kubisuma ibikura mu bindi bihugu bitari mu muryango, twebwe natwe tukaba ahubwo hanini twishinga kugura ibivuye ahandi. Turasabwa rero muri iryo soko ko natwe twimbura vyinshi muri ivyo tubona nabo basumira mu bindi bihugu kugira ngo natwe tugende mu higanwa dushobore gushorera kuri iryo soko. Muravye kuri izo mbuga ngurukana bumenyi rero niho mwebwe nk'abamenyesha makuru munadufasha gusigurira abagwiza tunga muhura nabo cyangwa mu makuru mushikiriza yuko muri ayo makuru dutanga abajeje gushinga imitahe bashobora gukuramo amakuru yobafasha kuronka amasoko na cyane muri ibi twadondaguye. Theogene yabaje ikibazo c'ukungene dusuzuma amashirahamwe yaronse uburusho. Ico ni igikorwa ca misi yose kandi agira ndabizeze yuko mu kigo API uwo duhaye uburusho tumukurikirana ku munsi uko agiye arazana ivyo bintu kumwene agiye arabikoresha. Nivyo mu myaka iheze harabaye gusamara ugasanga cyane naho nyene uko vyagenze nuko wasanga uwo bahaye uburusho aho gukora ivyo yari yatekanije yagiye gukora ikindi, mugasi kuvuga ko ari ibintu yaciye akoresha ukundi. Twe rero ico dukora uyu munsi nuko ari ubazanye ibikoresho akoresha mu ishirahamwe ryiwe tumukurikirana kuva bizana gushika akoresha ivyo bintu vyiwe, tukaraba neza yuko ivyo twamuhaye ariko arabikoresha neza. Kandi no bamenyesha yuko iyo ataba ivyo ntibamwumva yuko ikigo OBR kiracarabahamaгаye nkukiruka kubahamagara nkuko twabahamagaye kibashikiriza ibiharuro. Murazi yuko ibiharuro vy'amakori n'amatagisi bimeze neza uyu munsi, no kuvuga ko amashirahamwe ariko arakora ariko arazana umwimbu. Uwo mwimbu usa handi uva mu mashirahamwe, uva mu bantu basanzwe bariko barakora ibintu mu Burundi. Rero yoba ico gitigiri icyo harimo ubusuma n'ubunyonyezi muri ico gisata nta mwimbu w'amakori n'amatagisi muba mubona.